only football can make you feel like this. Shalom, shalom, kubari hafi no kubari kure mwese amahoro y'Imana. Ngaha ni muri Iwacu Top TV twongegoroka n'amakuru y'inkino atandukanye aho tuje tubabwira inkuru ziriko ziravugwa mu nkino zitandukanye hirya no hino ku isi. Nkuko bisanzwe rero jewe ndi Jean Paul aka Dunia Le Monde, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje hano bamwita Jibril Nim Romankinie. Sasa Jibril abantu bi Manchester umeze neza? Meze neza ndashima nawe Paul ni sawa. Amakuru y'imisi myinshi. Ni meza cyane kabisa. Naweri no gutayihimbaza nabona aho waruherereye byari bimeze gute? Nabonye abantu bameze neza vraiment nibaza hata kibazo vraiment. Baraguruka abantu bari babize amababa. Baca mu birere. Baca gusuma inyama utuboga nyine akaboga kugira bahindura umunsi. Abantu bameze neza vraiment. Kapsa. Okay, none mu isi ya sport naho bibona gute? Bon, isi ya sport ndabona ibintu bimeze neza. Ngahi Iwacu mu Burundi. Muri Afrika n'ahandi hose muri rusange ku isi. Bimeze neza cyane. Bimeze neza. Yego. Okay. Bo nibaza yuko amakuru y'inkino turabafitiye amakuru y'inkino menshi cyane. Mu Burundi nta higanwa ririko riraba ariko gusa hariko araba amamace amicale, imigwi imwe iriko irakina amamace amicale bitunganya bitegurira gutangura ihiganwa rya Premier League mu cicaro ca 2 mu cicaro ca 2 aho bazotangura ku itariki 7 n'itariki 18 mu cicaro ca 2. Nibaza yuko imigwi myinshi iriko iritunganya igura abakinyi n'ibindi rero tuje kurabira hamwe ayo makuru yose ariko aravuga mu Burundi. Turabe inkino za gicuti zabaye, tuhave tuje muri Afrika turavuga ku higanwa ryo mu Rwanda ryarabandanije, tuvuge ku higanwa ryo muri Tanzania muri Vodacom Premier League no muri Kenya Premier League yose turahavuga kuko hari abarundi benshi bahakina. Turaje kuhava kandi tuvuge no ku higanwa ry'igikombe ca Afrika ni Coupe d'Afrique des Nations CAN edition 2022 rizobera hariya mu gihugu ca Cameroun mu miji itandukanye aho bazotangura ku itariki ntihenze itariki y'icenda z'uku kwezi nyine kwa mbere buce dutangura. Turaje kuhava kandi turabira hamwe no ku makuru avugwa hanze ya Afrika. Turajabuka iba hariya Mediterranee tugere i Burayi amakuru ni mu Bwongereza gusa. Ubwongereza honyine niho bakina bigo bita ngo ni Boxing Day, ni za nkino ziba ku munsi umunsi wa mbere Noel yaraye ibaye bagita ni Boxing Day. Inkino nyinshi zariko ziraba ataza kubwira ingene zagenze tubabwire ingene imigwi isumbasumbanya amanota n'ukuntu abakinyi basumbasumbanya ibitsindo. Akanya ni kadukundira twaje kurabira hamwe n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga aho imigwi imwe na nyene iriko rarondera abakinyi bimwe bita mercato, no kuvuga igura n'igurisha ry'abakinyi ritangura mu kwezi kwa mbere rigahera nyene mu kwezi kwa mbere, no kuvuga batangura itariki imwe bagaheza itariki 31 igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Reka no genda bahikaze mwese aho muherereye, ndabaha ikaze abasportif mwese muri rusangi, ndababwire nti ikaze ngaha ni kuri Iwacu Top TV. Utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzohore uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu. Jibril reka subira ndaguha ikaze kandi. Murakoze cyane. Bona ngo twohera mu Burundi rero. Dushobora guhera mu Burundi, sinzi ko hari amakuru woba ufise ajanye n'ibintu byo mu match amicale. Match amicale yabaye yego mu Burundi ari match ya gicuti yakinywe. Nibaza ko atari match nyinshi, match nka zibiri za Premier Division. Aho umugwi
Bumamuru FC wari wakiriye umugwi wa Rukinzo Rukinzo FC basindana igitego kimwe ku kindi kandi imigwi isanzwe yakirira kunuze ku stade imwe ni nka derby mu cito Rukinzo bari muri hariya bararose derby kabisa derby abapolisi ba Rukinzo babimuriye hariya ego abapolisi ba Rukinzo babimuriye mu cibitoke niyo basigaye bakirira niyo bakirira ubona yuko ari bari bakiriye cyo novuga ngo ni muke sinzi kugira mukeba wabo abamaze ku mukeba umuntu murinze musangira derby babiheze rero banganije kimwe ku kindi nako ahubwo ni Bumamuru yakiriye Rukinzo Bumamuru yakiriye Rukinzo banganije kimwe ku kindi urumva ni atarumva bagiye mbe hajya kutonde gwa championnat Rukinzo sinzi aho Rukinzo yo biri burya bigeza mu 10 za mbere muri 10 za mbere nta yirimwo iri guhera ku 12 kuduga yego urana ko yagiye kwihanga nyene igikombe nyeneco kabisa yagiye kwihanga nyeneco hayindi match abandi bakinye ndabona ari Musongati Gitega bari bakiriye Burundi Sport Dynamique baranahakubitirwa kimwe kubusa Musongati yarabirekeye yarabireke ariko rero Burundi Sport Dynamique irakomeye attention ni equipe kandi Burundi Sport Dynamique ni equipe ya kera nibyo abasore bavuga ngo ni matoke resultat tegezwa kubuko nyene ego ariko ubona ko amakipe ariko aragenda kina yimenyereza akina match za gicuti usanga abafise objectif y'ikintu ego zini nkuru zihari ni amarona nani kuntu bariko baragura tumva ko Kayanza bashitwika mu kugura ivuga ati je ntegezwa kuva muri uyu murongo sitiko ariko bizoteba bigera Kayanza ishaka kuva hari ahantu abona ko no mu mwaka uheje yatanguye ikomeye mugabo mu nkino za nyuma tuyisanga hariya kumwisha kandi urazi yuko ufise amakuru yuko baba baguze bafise umukoca bafise umukoca yoba yara afise CV ikomeye yoba yaratojeje imigwi imwe ikomeye kweri birabe neza ubitugizeho entreta mu kurindira ngaha ndabona higarango gitungo Kadebuterere umugwi witwa Exim Gabo watsinze umugwi witwa nako n'umugwi wa Exim Gabo wari wahuye n'umugwi wa Tel Aviv FC hari kuri finale ya Kadebuterere gutyo umugwi wa Tel Aviv utsinda Exim Gabo penalty 7-6 bari banganije kimwe ku kindi ni mu bana batarenze imyaka 17 urumva yuko ahandi bo baba bari serie ategura imigwi y'abana bakiri batoyi muyinga ivyo bintu tutabona navyo tubona kabisa association y'abaentraîneur ari imwe hejeje kubaho ubutumire baduhaye ubutumire association y'abaentraîneur ni igwana ndimo ni igwana ikagwa ku giti ku mabuye kugira ishere gutunganya ivyo bintu muganibaza yuko abo turiko turatumira cyane abarongoye n'intara cy'abarongoye umupira w'amaguru bo hejuru nibaza yuko bazotuba hafi kubera tuko turagenda tubatumira nabo batwitaba nibaza yuko abashigikiye nibaza yuko mu minsi bizogenda neza ariko ikintu abantu bomenya hajya umupira ni buri kintu cyose ni amigani bavuga ngo zijya ngo zibika zaramaki burya hagisakiri kirabika hari gihe yigeze kubirika burya Paul ntubona iyi migwi y'Iburayi turusha nk'ubu nk'akarero nkawe urabumva nk'ijya Southampton yo mu Bwongereza burya bavuga yuko ariyo timu ya mbere iramura abakinyi bajya ba Virgil bose urazi ko aribo bavuga Virgil niyo timu ifise academy ifise ama academy n'itindi zirafise ama academy ariko yo ngiramura kubasumbya umuzungure je sinovuga ngo abazungu tiko ndabemera cyane ariko abazungu barazi yuko je ni n'abandi bavuga yuko ngo umuntu ngo avutse ngo abakuze biba biheze akomwe tuvuga ino ngo umuntu yavutse abapfuye avutse abapfuye urumva rero abazungu bavuga ati je aravutse
reka dutegure uriya wundi ataravuka burya umwana ashika baramaze kumutegurira hazoshikira bo sinzi yuko y'amakuru yo mu Kayanza kubijanye n'umumenyereza baheruka kuronka ngo n'umumenyereza yitwa Yusufu Kiesi Chipo batazira Chipo ngo niwe baheruka gusinyisha Yusufu Chipo rero ngo yaraciye mu migwi itandukanye ngo muri Fevrier 2020 gushika Octobre ngo yari umumenyereza wa African Sport muri Tanzania. African Sport ngo muri Tanzania. African Sport sinzi ko iyo timu yabikini ca mbere sinzi deuxième division. Ngo muri Janvier 2019 ngo yari umumenyereza w'ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere kuri Media Pro TV yo muri Kenya. Yari umumenyereza hano handitse ko ngo yari umusesanguzi kuri TV kuri TV yitwa Media Pro yo muri Kenya. Yes. Yarameze nk'abantu uzeya baje ba Abibu Bey kuri Canal Plus bitwa ba uyu munya Cameroun Patrick Mboma waramubonye Charles Mbuye naramubonye muri 2000 umubonye ngena vyibushubu kwibaza atigeze akina umupira ariko sivya nta kiburutu. Patrick Mboma ni umwe mu bantu yatsinda amagori menshi y'umutwe cyane narese ahantu hatega ibaro pembene yafise umutwe batagaye ngo yahevye umupira za 2006 sinzi ko igori Lukaku yatsinze waribonye nararibonye kwari nka kujya nyene ni gori ry'ingufu. Hanyuma ngo uyu Chipo umumenyereza mushasha wa Kayanza ngo yoba ngo yarongeye amenyereza umugwi wa Coastal Union muri Tanzania. Coastal Union iyo iri mu cicaro ca mbere ngo yabaye n'umukoca wa kabiri muri FC Leopard. Iyi ni equipe nationale Leopard. FC Leopard niyo muri Kenya ni ikina mu cicaro ca mbere. Ngo hanyuma yigeze kuba na directeur technique wa Ulinzi. Urumva ko equipe y'abasirikare bo muri Kenya. Jenshi numva ko n'umuntu w'umupira arakomeye cyane. Ni byose muri football. Ni byose kandi. Nibaza rero ko Kayanza azoyifasha ibintu byinshi. Baheruka ngo no kugusinyisha umukinyi yitwa Ndoriyo bija Eric. Ngo batazira Evra. Ngo ni umudefanseur central akina muri Axe. Garamaze kubasinyira yigeze no gukina muri police ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Police yo bija Eric. Okay. Wewe niwe basinyishije mu defenseur. Aramaze iminsi asinye. Aya rero niyo makuru je no bafise kuri Kayanza United. Anibaza ko n'indi migwi iriyubaka. Urumva inkuru zivuga ko na za Olympique Sale bazanye abakinyi. Naho tutarababona. Gusa tutarakwa registra itariki zitatu. No kuvuga ngo tukubwira abantu guhera itariki zitatu z'uko kwezi kwa mbere imigwi yose izoshira ahabona intonde z'abakinyi maze kugura. No kuvuga izokwerekana intonde, no kuvuga abashasha nabo yahura nabo bose aberekana kugira ngo bavuge bati abo tuzokinisha muri phase retour naba. Nibazo yuko rero retour tutanga kubabwira imigwi yose abakinyi bashasha yamaze gusinyisha. Boya niyo bakuru Jenny yo bari ngaho. Aya mundi nta makuru ahari. Championnat zarahagaze ari yaraheze ntandi makuru abahari nyene ziko twavuga makuru ajanye ni Muyinga. Wari wavuze n'ivy'abakade vyabereye mu Buterere. None naho inarihiganwa ariko iraba. Munga hari hagahiganwa karaba k'abapeti bari muri vacances. Kenza gushika kuri 17. Kageze baracari gukuranamwo ariko ngaha urabona ko muri rikete banditse ko baraduhaye n'ubutumire yego banditse ko ihiganwa ryatanguye muco Muyinga ryatanguye le 21 z'ukwa 12 ni kuvuga ari ku munsi wa kagahera basha ari ku munsi wa kabiri byari byo byose ngo rizoshika kuri Lode z'ukwa mbere kandi Lode nyene niho hari finale finale zoba kenzere ariko ngo birori ariko yindi migwi zitangura 11 izinko ni 11 je niyumvira yuko iba ari consolation bijya byo wa mbere n'uwa kare ariko finale zoba
Kenzeri abanyamuyinga rero ukuntu tuzi bakunda n'umupira bagira baraso bateramira muri iyi minsi mikuru bashobora guterama bakaza bagafata mu mugongo abana babo ko ne basanzwe ari n'abana babo yego ngira tuzobikurikirana abavye tuzobwira ngene vyagenze yo makuru ari ngahe ko waraduhaye n'ubutumire nibaza ko ari ivyo yego ibisigaye reka ngerageze mugenzi wacu bamwita Shadrake Imana irambona ndamuhamagare ndamubaze kuhiganwa ariko rirabera mu giteranyi ni gitanyi tournament ndamubaza aho bigeze kuko baba ariko arabikurikirana yes tugerageze Imana irambona Shadrake Martial Marcizo oui Jean Paul Dunia uranyumva nimeze bien kabisa imisi mikuru yagenze gute tuko tunaenjoy kabisa hamna probleme bintu ni bien one expert wana mukurya abantu basase umaze kujya ngahe anje naenda mwashe 4 million ntugire ngo ndafyina acha blage we Samblage angalia kwenye stati bwana abana we ndabona ngiranze kumasanga ndi kumwe na Jibril mugenzi wanje hano Jibril nimu lo mankenye bana vipi leo Manchester kushinda magoli 5 Newcastle tunailaza kabisa usisahau kwamba yuko kwao bana iko nyumbani Newcastle ni ya mwisho iko ya mwisho nagombe bahinduke Liverpool ubunyene ntaco botugira nagombe bari anifir ntaco botugira Lagnik uramwizeye rafuranyiki mwalimu kabisa bana ni kweli hiyo habari ni kweli mzungu umeshampiga 4 milioni kabisa zilikuwepo timu 6 kwa mapointi 41 ningetia laki moja ikatoka ku milioni 4 milioni 4 na laki moja na 42 hivi tayari imeshaandikwa ganye ya wameshanipea na mimi nimesharotre yani hivi tunaongea kweli hela iko mfukoni na iko mfukoni kabisa kwenye account tuseme felicitation kweli felicitation sana si tunapigwa sana ndugu yangu tulikuwa tumempa West Ham akaturaza akapigwa na Southampton sasa na Arsenal yaraguhaye Arsenal mubicu nanje urumva ko nkaze kwino turu ndakaze yari Arsenal gutsinda mita 2 Chelsea win full time Leicester kuronka amakarto menshi MD yo kuri Southampton hanyuma ikipe nibagiye ninde Mazamani City abyo twari twakinye amagol kick haboneke gol kick zirenze 13 n'indusu ukina ibintu bigoye utoturankinira kabisa bora ratinya genda tinya yewe ibyo bintu biragoye maze kuribwa keshi afacha shira kwirake tari sasa rero umva tujye kwijambo station kabisa yego muri giteranyi tournament ngira ngo bageze giteranyi football tournament igeze hashushe ibintu bigeze hakaze gose uko byari mu prediction ya benshi byaraboneka tura gasenyi final jusque no mu base confirmer nizo zaraye zikomeje kandi zisinze zikonvenka kubera equipe ya tura yatsinze 3-1 kubisa half time 2-0 hanyuma gasenyi ikubita 5-2 half time yari 3-0 urumva n'amakipe akomeye yerekana ko akomeye byerekanye kuva mu ntango abantu barapredictinga ko dushobora guhurira finale none birabaye ni kuri uyu wa gatanu itariki 31 z'ukwezi kwa 12 twese tuzoba turi GIT Gorgota Stadium GIT ni le premier le 31 vendredi le 31 à 15h ni finale gusa ndibaza barashobora kugira umwanya wa gatatu barashobora kugira ku buryo match ya mbere ishobora gutangura nka saa 6 byose ntiturabimenya neza uyu munsi ndaza kuvugana na perezida wa federation arabiza kubima byose nido
nanje nka Iwacu Top TV ndaza gusaba umurepresenta wacu Chief ndaza kumusaba tuzobe duhari turi live kabisa. Ntiwumva ibintu vyoca biryoha gose kabisa, ndaza kubimusaba abikunze nzoca ndabamenyesha vuba cyane. Sawa twashimira mbese. None ambiance ni gute, abanyagasenyi bimeze gute, tura bimeze gute, amajambo bimeze gute? No kuvuga ibi bintu no bishira mu mafaze nk'atatu. Gasenyi ngira ngo nigeze kubikubwira, uribuka nabigereranije na ya Champions League ya Liverpool igiye kubiswe na Real Madrid 3-1 kuri finale. Hanyuma ikacizi kagitwara. Jere nabigereranije na kujya kwera abona Gasenyi umwaka weze yakubiswe na Kizungu kuri penalty. Ariko uyu mwaka bari determine kandi babitanguye kuva mu ntango. Iki gikombe bo barakubwira yuko 80% bamaze kwitwara. Ariko tura ndahita kubwira ati imyaka tumaze yose twari bwagire finale na rimwe uyu mwaka. Ati tuzomera nka Chelsea rero yigereye finale biragitwaye. Ati bagabanya amajambo nta kindi. Baseka mbabaye. Byakantu nagira ndamubaze. Ayo babukuru tura n'ikivi fisaba tekinisiye benshi. Urazi fisaba kinyi babiri bose bari muri ya equipe ya 3e division. Ariko ufatiye kuri ico Gasenyi kiza iri hejuru cyane kubera ifise effective ndende iri muri ya equipe abakinyi bashika kundwi bose kandi batangura mu kibuga. Kandi ibintu bikomeye cyane. Uravye muzamu n'uwa Gasenyi, defense ni Gasenyi, hagati hari n'umukinyi wa Gasenyi. Kandi ibintu bikomeye cyane. Uravye n'umwataka Gasogi. Bas ni kipe kabisa ubona gutwara igikombe. Madudu Madudu aracakina. Aracakina neje yaratsinze igitego kiza cyane kandi n'ubushize yari yatsinze kompra ewana aracatsinda bya bitego by'amashuti aremire cyane. Madudu ngo Jibril sanzwe ari umukocha yaramutwaye muri unité. Naramutwaye muri unité muca muramutinyisha. Ngo ntiyoronye ikibanza. Natwe byaratubabaje bijya bintu byaratubabaje burya ntugire ngo nuko byagenze byajemwe ibintu bamwe biyumvira ngo amahera ngo yaguzwe abantu ndabiri kweri je sinumva ko oya vraiment ntiyaguzwe gusa byahereye iyo ntiyemeye wewe ku giti kiwe yari yemeye ahubwo abandi bantu bamuzitiye bamubwira ibijambo byinshi gose niwanda ku buryo nawe wumva megabona. Umwe mu bataka umwe muri ba rutayizamu nari nakunze vraiment nabona ko yo kwatakira unité kabisa arafise shot mana nyagasani n'umuvuduko ishaka aranyaruka gose ni nka kujya kwa Jamie Vardy uramubona kabisa ni Madudu yibereye aho. Yego nuko rero bimeze yego kabisa Gasenyi yari amahirwe agera nko ku 82. Mbega turasi kipe mbi mugabo Gasenyi kweri. Mbega je numvise ngo ari kibazo cyo kubaza Jibril. Yego je numvise ngo stade zo kwakira finale ngo yitwa Golgotha Stadium. Bayitwa Golgotha Stadium. Ciye numva ubwo kwishama dimension mu bunini ubiteranye. Ciye numva ubwoba kubera nzi ko Golgotha bisigura ahantu hagoye. Asha naho yabambiwe kubera ikipe iba yamenyereye bwa bubuga butunatuye mu misozi uhageze kirakumira. Kuko Bibiliya ivuga ko Golgotha ngo ari ahantu ho gusiga ngo agahanga. Sasa rero afite ahantu abafana bahagarara magana hejuru. Rujya rusozi rero niko gwatumye tuhitwa Golgotha kubera we uri murareba umenga uri muri stade ndani kubera abafana baba kuri hejuru. Kandi usamaye wotanguza amazuru uguye hasi. Yego urumva nanje ejo bundi ndimo ndakamera match nari ntibutse umusozi warandidukanye. Kore sana. Baransabye sinakorotse. Okay. Birumvikana ko ari stade yo gupambanira ko nyene haba haryoshe kabisa. Niri kumugwa iraterereye ifisa amagora kwiye ikibuga dimension iwana.
ni fresh aho baparika parking ibintu byose byayo ni gorogota kabisa. Okay, reka rero tuve muri giteranye rero utubwire n'izindi prediction kubijanye ni Burayi match za Boxing Day. Urabona ziza guhera no munsi equipe ya Man U iza kwakira Southampton Descents. Mbere Southampton Newcastle. Je ku ruhande rwanje English Premier League burya ibintu byo kwivuga ko mushaka mutangure kugabanya. Mwibuke Guardiola nta mwaka n'umwe arafata umwanya wa mbere kuri Noheli. Uzowumukureko. Kumukura kivyo aya makipe narayasezereye bafute mu mutwe. Izozi gukubita 8-7 kuburyo nuwo bazohura yarafise forme agerayo yamaze kugugumwa. Manchester City je igikombe Arsenal kandi Arsenal kiyaye. Hanyuma Chelsea kabisa imaze igihe ikora ibintu bitari byo burya kubona ikipe mwari mwizeye ku bintu byo kucinzizwa amagori. Mugo urabona gutsindwa kwinjizwa igitego byahindutse nka Manchester kuri Ole niyo uzi ushaka nko kwirira amahera ntiwareba ngo yahuye n'ikipe mu kiciro c'indwi igitego bakinza kwicinza. Ure na Chelsea niko bimeze inyuma haye sinza akantu kabaye. Ejo yatsinze ibitsindo 4. Yatsinze bitiyana dohamu ya bapariyere. Yatsinze ibitsindo 4 kimwe gitsinda mu igori ryayo ibindi bitatu ibitsinda mu igori rya Aston Villa. Namukinyire mu Aston Villa yatsinze igitego mugabo byarangiye ari 3-1. Beya Jorginho afite penalty zingahe? Muri sezo. Ibitego byose afise nta gitego gisanzwe kirimo. Afise nka penalty nka 6. Nko muri 5 cyangwa 6 kubera barabahaye nyinshi vraiment ndakiza. Kandi nkajya ni nayo kipe ya mbere ifise nyinshi muri iyi sezo. Je nibaza yuko nk'ubu penalty bazikuye rero Chelsea bigo. Mo penalty bazikuye isi yo banze kibagira Jorginho kibe cya mbere. Yego. Hama Chelsea yana. Ivyayo no kubera menga ni bombori nta formi ndiye ndabona menga barafise formire irashe mugabo ubu byatanguye kujagara menga ni bimwe vyahora kiza ujye ujya mugabo yarambabaje ntufite. Okay prediction za nyuma muri Big 4 uyibona gute wewe? Big 4 equipe ya mbere Manchester City ku mwanya wa mbere indiscutable. Yego. Liverpool Chelsea D3. Kane Manchester United 5 Arsenal. 6 West Ham United. Naho ngejeje kwera izindi ni Conference League cyarushanwa tutazi. Ako vraiment none Arsenal yihoye iki? Uri kurayiraba ukuntu ikiri kirakina. Nta kintu woyivuga ko. Narya dufise n'ibirarane tutazi ko tuzotsinda. Ni bikine muri izi match naho ubundi irindi rurabe match kurikira basi. Tuzohura ni Chelsea. Match ya Arsenal. Ni Chelsea. Oya ni Manchester City kwa 6 kuri bonane. Hanyuma match ya Wolves yahagaze kubera Covid abakinyi benshi bo muri Wolverhampton bagwaye Covid. Yego. Covid yasaze. Nanje rero kugira nanje Arsenal ndayiteze City. Ndayiteze City. Kugira tuvyerekane twaba Man U no munsi bisaba dutsinde Newcastle. Ivyo byose uri kuravuga. Ibitsindi 9. Nanje ndakubwira ni Arsenal ndayiteze City. Washize ki shira ku miliyoni none. Poro ari ikosa koze. Iryo jambo uvuze ngo Arsenal uzoyitega Man City. Nanje ndakubwiye nti umviriza umviriza. Ikipe yitega ikipe yogerageza ko. Banza umvirize kintu ndakubwiye ni Arsenal kugira mbone yuko basi inagerageza ndayiteze City je gusa nkeneye kunganya sinkeneye gutsinda. Urikunda rero. Reka turindire. Akuzu ewe agafundikiye gatera amatsiko. Reka turindire. Ariko nta wereka kuvuga ko Arsenal imeze neza. Mugabo gusa ureke kuyigwanya Arsenal imeze neza irakonvenga. Sirimo ndakugwanya urakomeye wa mugabo we burya ikipe ndinzo nshira kwitike yanje mazemera. Urakomeye vraiment. Urazi gituma ushobora guca ko Manchester nishize imbere. Mugabo nanje kubera mfise La Frange niki nico gituma
kunca ko bizokugora mugabo ushobora kunca ko kubera ikipe ntoyi uzitsinda vyoroshe mugabo jewe ndahangayika nico kibazo ndasafaringa gose gutsinda match sinzi gituma mugabo uzitsinda vyoroshe kandi nizo nyinshi gusumba zijya ngo nizo nyinshi izo nguru zikagutsinda zose uzocunchako kabisa. Okay, reka tugushimire kwaka kanya wigoye ukatuganiriza turagushimiye cyane nizere ko kuwa gatanu kabisa Gorogota tuzoba turi kumwe kabisa ndaza kuraba ndabinegosie ndibaza bazokwemera sawa merci nanje ndi gado kabisa sawa uranigwe sawa see you sawa okay yari demarche izo bamwita ngo ingwanyi y'umurusi atigera nanigwa niwe yerekana duha ama prediction muri rya higanwa rya gitaranye tournament hamwe no muri English Premier League bageze kuri Boxing Day nibazo ko match ya nyuma baza kwikina uno munsi ngira ngo rero Jibril tubandanya no mu yandi mahiganwa yes duhere ngira ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda sinzi ko hari inkino ofise zabaye sinzi nazo ofise ndiko ndaraba ngaha imbere yanje inkino ofise ndabona ama equipe turabe yes mu gihugu cy'u Rwanda rero ejo ku munsi w'Imana habaye urukino rumwe ni equipe ya Gasogi United yakiriye equipe ya APR FC ni equipe y'ingabo z'u Rwanda bayitanga ni Armée Patriotique Rwandaise irangira equipe ya APR nkuko ari equipe nkuru nyene itsinze Gasogi ibitsindo 2-0 aho bivuga yuko n'umukinyi Idi Museremu yahoze muri Message Dongozi yatanguye ugo rukino nyuma y'igihe kinini adakina ni ugo rukino nyene rwabaye rukino rw'ikirarane ko ndabibona ngaha ejo rero igihe cy'isa 9 bazosura bakine equipe ya Gicumbi izokwakira Rayon Sport Musanze yakire Etincelle igihe cy'isa 9 nyene Marine yakire Etoile de l'Est igihe cy'isa 9 APR FC kandi izokwakira Espoir igihe ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha 6:30 Bugesera yakire Kiyovu ku munsi wa gatatu Police yakire Gasogi United ku munsi wa gatatu Rutsiro yakire Gorira ku munsi nyene wa kane AS do Kigali ni izorangiza ku munsi wa kane yakira Mukura Victory Sport gushikura mu gihugu cy'u Rwanda equipe ya Kiyovu Sport niyo ya mbere ifite 23 Rayon Sport ni ya kabiri ifite 18 AS do Kigali ni ya gatatu ifite 17 APR FC ni ya kane ifite amanota 17 mugabo ikaba ifite inkino zitatu itarakina zikirarane ni kuvuga niyo zitsinda zitatu dukigira amanota 9 ikigira amanota 23 cyo ku mwanya wa mbere Police ni ya gatanu ifite 16 Musanze ni ya gatatu ifite 15 Espoir ni y'indwi ifite 18 Mukura Victory Sport ni 8 ifite 13 Gasogi United ni 9 ifite amanota 13 Bugesera ni 10 ifite amanota 9 11 ni Gicumbi ifite amanota 9 nayo nyene 12 ni Marine ifite amanota 9 ego akaba ari uko twababwira mu higanwa ryo mu gihugu cy'u Rwanda reka rero tuhave mu gihugu cy'u Rwanda turabe no mu higanwa ryo muri Kenya yes muri Kenya ku munsi wa kane n'abatangura gukina bariko barakina urukino rw'ikirarane Kakamega Homeboys yatsinze Tusker Football Club igitego kimwe ku busa hari ku munsi wa kane hanyuma ejo 29 nako bazosubira gukina tariki 29 AFC Leopards izokina na Kakamega Homeboys Bandari Football Club ikina na Ulinzi Stars Football Club Vihiga Bullets izokina na Sofapaka Kariobangi Sharks izokina na FC Talanta Posta Rangers ikina na Police Gor Mahia izokina nandi gabasha ndabona neza gushikura equipe yitwa Kakamega Homeboys niyo ya mbere ifite 28 KCB ifite 21 Gor Mahia ifite 18 Kariobangi Sharks ifite 17 Nairobi City ya gatanu ifite 17 nayo nyene Bandari Football Club ya gatatu ifite 16 ama equipe nka Ulinzi ifite ndikumenya 9 n'amanota 15 Tusker Football Club ya 12 n'amanota 10 izanyuma ni Matare United ifite 16 Nzoia Sugar ya 17 ifite amanota 6 Vihiga Bullets ya 18 ifite amanota 2 yonyene aho hari mu gihugu ca Kenya muri Kenya Premier League reka turabe no mu gihugu ca
Tanzania, igihugu ca Tanzania naho nyene barakinye. Bahereye ku munsi wa kabiri ekipe itwa Mutibwa Sugar inganya na Police Domoro kuri kimwe ku kindi na Mungo itsindwa na Dodoma jiji 2-1. Kagera FC itsindwa na Mbeya Kwanza ni Kagera Sugar itsindwa na Mbeya Kwanza 2-0. Geita Gold itsinda kimwe ku busa bwa Prisons ekipe yawe. Yes. Azam Football Club ku munsi wa kane yatsinze Ruvu Shooting 4-1. Coastal Union itsinda Mbeya City ibitsindo 3-2. Munsi wa gatanu KMC munsi wa gatanu itsindwa na Simba Sports Club 4-1. Young Africans itsinda Biashara United 2-1 ari ku munsi wejo. Kagera okay ushikubu rero ekipe ya Young Africans ni ya mbere 26. Simba Sports Club ni ya kabiri 21. Coastal Union ni ya gatatu 17. Police do Morogoro ni ya kane FC 16. Ya ekipe ya Tanzania Prisons ni iri kumanya wa 10 na 11. Mbeya Kwanza ya 11 na 10. KMC kumanya 12 na 10 nyene. Izanyuma ni Biashara United 15 ifise amanota 8. Ya 13 ya nyuma ni Mutibwa Sugar ifise amanota 7. Kabaruko vyifashe mu gihugu ca Tanzania muri Vodacom Premier League aho ekipe ya Young Africans ibandanya kuja hejuru cyane. Reka tuve muri Kenya, muri Tanzania no mu Rwanda no mu Burundi hose turabire hamwe n'inkino aho Saido yarayigaragaje atsinda igitego ca kabiri kuri penalty. Yes. Saido yasize igitego ca kabiri kuri penalty. Biashara yabatanguira batsinda igori rya mbere. Hanyuma baraza barayigombora igori rya witwa Mayere. Mayele itwa Mayele. Abatsinzi igori ryiza rya kabiri. Hamwe bitwa ngo ni Garincha. Yala Salam. Garincha. Bimwe bavuga ni Garincha. Kwari kugombora canke kwari kugombora igori rya mbere. Amasayire cya kabiri kuri penalty. Cya kabiri. Yala Salam. Penalty nyene bahaririye ko cyane bavuga ati yangura yibiye. Mugabo baruhira kuyitanga. Yego Saido ni bazonkiza ite giprofessionnel kabisa. Kabisa. Giprofessionnel. Yamuhungu ashaje neza cyane. Yamutangazaje yavuze ati ngo anafunga goli la Ulaya. Penalty ya Ulaya. Kabisa. Ndio hivyo kabisa. Okay. Nibaza yuko makuru rayo reka rero turabire hamwe muri kane. Mbeko tuja muri Premier League kuri Boxing Day. Amakuru avuga muri kane izotangura itariki 9. Yes. Gikombe. Ngira ngo Jibril no banza nkabwira abantu ukuntu imigwi igabaye mu matsinda hanyuma no cubura turabira ama resultat ukuntu vyifashe. Nibaza yuko mu itsinda rya mbere rero bazotanga gukina itariki 9 zo kwezi kwa mbere. Itsinda rya mbere ngo Burkina Faso, Cap Vert, Cameroun na Ethiopia. Muri groupe B ni Guinée Conakry, yini Guinée Conakry. Kuko hari amagina 3 aro Guinée Conakry, Guinée Bissau na Guinée Equatoriale. Yini Guinée Conakry. Match ya mbere Lionel Messi yavuze ko itazomutanga kabisa. Muri Guinée kabisa. Match ya mbere Burkina Faso na Cap Vert. Match ya Cameroun nandi. Match ya mbere ni Cameroun na Burkina Faso. Na Burkina Faso ya. Bon, Guinée rero muri groupe B ni Guinée Conakry na Malawi na Senegal na Zimbabwe. Groupe C ni Comores, Gabon, Ghana, Maroc. Groupe D ni Egypte, Guinée Bissau, Nigeria na Sud Sudan ni Republic of Sudan. Groupe E ni Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée Équatoriale hamwe na Sierra Leone. Groupe F ariyo groupe ya nyuma ni Gambie, Mali, Mauritanie hamwe na Tunisie. Hili twabibutsa nuko ubu muri kane hajayo ibihugu 24 ejo ari 16 ibihugu 24. Ureka ku mupira wa Afrika uri kuratera imbere. Yego. Ngira ngo wotubwira amastade azokinirwa ko azokwakira iri higanwa. Aho mbona n'imiji bamaze kwishira ngaha. No kuvuga imiji zokwakira ni umuji wa Limbe. Yes. Bafoussam, Douala, Garoua hamwe no muri capitale ya Yaoundé. Wotubwira amastade bazokinira. Amastade na mastade atandatu. Amastade atandatu agizwe n'ibibuga bibiri vya Yaoundé. Uja Stade Ahmadou Ahidjo
nayo nyene ni Yaounde isanzwe yakiriwe abantu 42,500 abanyakameruni batembera 42,000 ni byinshi rwego rw'iburayi abantu 42,000 ni benshi rero n'amastade y'iburayi atarakira abo bantu biraboneka ko ari ibibuga byagutse iyi stade yindi ya Cameroun iri muri Yaounde stade nkuru kabisa ngo ni nayo nibaza ko ari na stade ya finale stade Dolembe stade de Olembe ya wasumuki nibaza ko ari stade yitiriwe uyu Olembe kabisa no muri legendere wa Cameroun isanzwe yakira abantu 60,000 by'abantu ingana na Emirates yes ni nini kabisa achakurikira izindi stade zo nije novuga ko ari bisagara stade do Garwa yakira abantu 30,000 stade do Bafusam yakira abantu 20,000 stade do Japoma yakira abantu 50,000 byose nayo nyene iragutse no stade okay stade do Limbe ni Limbe n'umuji ni gisagara no kuvuga ngo yakira abantu bangana nabo Bufasamu yakira stade Bufasamu abantu 20,000 izo nizo stade zo kwakira kino gikombe ca 2022 kizobera muri Cameroun edition ya 33 ni kucure 33 igikombe kizoba kibaye tubibutsa ko match ya mbere izohuza equipe ya Cameroun na Burkina Faso Burkina Faso bitwa ba Traoré wa Aston Villa Traoré wa Aston Villa bazwi benshi Traoré Bertrand Traoré yahoze muri nuza muri Chelsea nejo yarakinye muri Aston Villa yasimbuwe nabundi ya Cameroun yo yisanzwe isaba kintu twabavuga tukabavamo aho bivuga yuko na ujya mu kinyo muri Liverpool akina inyuma Matip yes Joel Matip nawe yoba yemeye kuza bivuga yuko Samuel Eto'o yamukonvetswe bizazogaruka haro nubundi ariko arakonvenka wo muri Dortmund yitwa Mukoko nawe nyene Cameroun ifise abastari benshi cyane Cameroun imbere yashara kugitwara kino gikombe ko mbona ifise abakiri Algeria ntuyibagire Maroc hariya ntuyibagire baziyeje ariko ni bihugu ushobora ko ubona ko bishobora kugera kure reka turindire turabe ingene bizogenda ni muri kane 2022 izotanga ku tariki 9 z'ukwezi kwa Mei tugiye gutangura ikazobera mu gihugu ca Cameroun mu miji itandukanye aho imiji 5 izokwakira ico gikombe n'amastade atandatu ni kuvuga abiri yo muri Yaounde imwe yo muri Galwa iyindi imwe yo muri Douala n'indi yo muri Bafoussam n'indi imwe yo muri Limbe sawa yes ni kane rero edition 2022 ikiraba ku nshuro ya 31 reka ndabibutse ingene icyo gikombe cyagiye kiratwagwa n'ibihugu cyatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda 57 ubwa mbere cyatwawe n'igihugu ca Egypte 59 kirasubira Egypte iragitwara 62 Ethiopia iragitwara 63 gitwarwa na Ghana 65 gitwarwa na Ghana kandi République démocratique du Congo ariyo yitwa Congo Kinshasa iragitwara muri 60 muri 38 70 gitwarwa na Sudani 72 gitwarwa na Congo 74 gitwarwa na Congo nyene 72 ni Congo Brazzaville 74 ni Congo yitwa Zaire ico gihe 76 ni Maroc yagitwaye 78 ni Ghana 80 ni Nigeria 82 Ghana 84 Cameroun 83 Egypte 88 Cameroun 90 Algerie 92 Côte d'Ivoire 94 Nigeria 93 ni Afrique du Sud 98 ni Egypte 2000 ni Cameroun 2002 ni Cameroun 2004 ni Tunisie 2006 ni Egypte 2010 ni Egypte 2012 ni Zambie 2013 ni Nigeria 2014 ni Côte d'Ivoire 2017 ni Cameroun 2019 ni Algerie ngira ngo beshi muravyibuka itsinze Senegal kuri finale igitsindo kimwe kubusa igitsindo cyane cha wa mutipe mu Manchester City ntuze ya akina w'umunya Algerie wa mutipe akina muri City ntuze ya Di Mahrez none yatsinze igitsindo kuri kufa ego akaba ruko rero twababwira ikindi twababwira nuko ibihugu nka Egypte izikombe indwi Cameroun ifise 5 Ghana ifise 4 Nigeria ifise 3 Congo Kinshasa ni 2 Algeria ni 2 n'izindi zifise kimwe za Zambie
za Tunisie za Maroc kimwe kimwe ibintu nk'ivyo ngira ngo nivyo twababwira tuzobandanya tubabwira n'ibindi byinshi cyane za Côte d'Ivoire zose zirafise ibikombe kimwe Côte d'Ivoire ifise kimwe nayo nyene aho tubonye ko kwisonga ari Egypte ifise ibikombe 7 na Sudan du Sud iragifise na Ethiopia iragifise nuko bimeze mu gihe ama equipe yo ngaha iwacu mu karere muri hitwa twababwira muri karere ka Sekafa Uganda yo nyene imaze gushika kuri finale Uganda yakinye finale 78 kino na Ghana itsindwa 2-0 ama equipe nka Tanzania Uburundi u Rwanda nta no muri Coupe d'Afrique turagira uretse gusa ko Uburundi bumaze kwitabira rimwe u Rwanda rimwe ngira ngo nivyo twababwira Tanzania nyene imaze kwitabira umengo rimwe Tanzania ni kabiri c'est vrai oui ubwana n'intare ngo mutaro ntirava mu mapule nico twababwira muri kane 2022 ikindi twabwira ko zobanya tubabwira ingene bizo byifashe twabwira ko zotangwa itariki 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2022 buca twinjiramo reka tuve muri Afrika twambuke iba hari ya Mediterane turabire hamwe mu gihugu cy'Ubwongereza kuri Boxing Day ingene byari ivyifashe yes aya ni mashampiyona yose yo ku mugabane wa Buraya mu Butaliyano mu Budagi muri Espagne no mu Bufaransa baragiye mu karuko ka Noel mu Bwongereza ho nyene ko barabandanya bakina byo bita Boxing Day ni kuvuga ni nkino ziba ku munsi wa mbere Noel yarayibaye ejo inkino zabaye equipe ya West Ham yatsinzwe na Southampton ibitsindo 3-2 Tottenham itsinda Crystal Palace ibitsindo 3-0 mugihe Crystal Palace umukinyi wabo Wilfried Zaha iretswe n'ikarata itukura sinzi ikintu yarakoze sinaravye iyi match naje ntaco nabonye neza ariko ico ndamuzi ko n'umuye discipline ishobora kuba atari yakari mu bad boy wa hatari Norwich City yihanizwa na Arsenal ibitsindo 5-0 Manchester City igakina na Leicester ibitsindo 6-3 iyi match narayiravye yose kuko nariko ndazira bari zibiri na Arsenal no kuvuga City yabanje itsinda ibitsindo 4 mu gice ca mbere 4-0 Leicester City byo mu gice ca kabiri igombora 3-4 City rero kiraba tubugira rero hatwatewe ikivi inyuma kubita umukukuzo bita ibindi bibiri vy'umwungikanya ibitsindo 6-3 abafana ba City bavuga ngo bacokoje inzuki nibazane wa muntu kube barazi ko equipe yabo bimaze kuba inzuki iragoye mu nyuma equipe ya Aston Villa itsindwa na Chelsea ibitsindo 3-1 mu gihe Chelsea yinjije ibitsindo 4 kimwe cinjiza mu igoli ryayo ibindi 3 ivyinjizi wabo Chelsea ubona yuko kabisa nubwo yatsinze urabona yuko Aston Villa yari determined na Lukaku yaje neza kabisa yatsinze igitego ca kabiri yongera atsinda ni ca gatatu oya yatsinze ca kabiri ca gatatu bamukoreye ikosa mugabo nawe no yakirondeye cyangwa ko yari yamaze kugira muri surface batamutega yari yagitsema penalty vraiment kuko yari yamaze kuba yabasize ikosa riboneka neza neko yaje neza kabisa burya kuva mu mvune ugahita utsinda ibitsindo ugahita utsinda igitsindo bakakora ko na penalty uba wakoze kabisa ugatazi ko ari Aston Villa yari ifisi ibibazo ari iri ku rwego rwo hasi ntawo bimenye mugabo na Aston Villa ari equipe izi gukina igoye no gukina neza cyane abakinyi beza babiri itsindwa byoroshe gose Brighton and Hove Albion itsinda Brentford ibitsindo 2-0 iyi Brentford yaje yikazakaza itsinda za Arsenal nganya na za Liverpool mugabo urabona ko yatewe gutsindwa Brentford yaje ikaze cyane mbere amavamira yo mu cicaro ca kabiri igice cyambere bari bahejeje abo muri Brighton yego witwa Mopai no witwa Negabasha Brighton nayo ifise abakinyi beza ishobora kuba ifise academic hezi iyi Brighton kuko nayo urabona yuko nk'abakinyi ba Ben White ari abakinyi beza cyane bayivuye Newcastle iza gukina uyu munsi na Manchester United turabe by'umutoza Rangnick turabe bimwe vyiwe rero turako ataramava muhira turako aza kuva ku imbere ya Newcastle mu rugo kuri gushikiza isasi ndabona ikintu Rangnick amaze gufasha mani nta kuboko kwiwe mbona mbwa so bishobora kuba mu nyuma ariko ntawe ubibona twahuye na equipe ya ntuze nsazo n'umufana wa Manchester avuga ngo twahuye bambabarire abakuzi bariko batwumviriza bambabarire urumva yo havuze Manchester mitamvuga ngo twakinye ariko ni equipe ya Manchester United yahuye n'umugwi wa Leicester wa Norwich City
bawutsinda vyagoranye kabisa. ubona ko Leicester City ihura na Arsenal ukaba ari nk'ubukwe ni nk'umumanuko yari kiramanuka ego bo rero inkino z'ejo kuri Boxing Day zari inkino za nyuma zo muri phase ale ni kuvuga ejo bazotangura phase retour abongereza ntibafina byo gufina Southampton ejo igeje saa 11 zo kwa Tottenham Watford yakira West Ham Crystal Palace yakira Norwich ejo igeje saa 11 nyene Leicester izokwa Liverpool igeje saa 2 z'ijoro ejo Chelsea izokwakira Brighton ku munsi wa kabiri Brentford yakira Manchester City igeje saa 4:15 Everton yakira Newcastle ku munsi wa kane Manchester United izokwakira Burnley ku munsi wa kane nyene igeje saa 2:15 equipe ya Arsenal na Wolves ni kuvuga match yahagaze kubera abakinyi benshi ba Wolves bari muri confinement bafise umugera wa corona benshi cyane uburyo match ya Arsenal na Wolves yamaze guhagarara iyi match yo ku gatandatu kuri Bonane Arsenal izokira Manchester City kuri Bonane Leicester izokira Norwich City Watford yakira Tottenham Crystal Palace yakira West Ham gushika ubu rero equipe ya Manchester City ifite amanota 47 Liverpool ifite 41 ni ya kabiri Chelsea nayo ni ya gatatu 41 Arsenal ifite 35 ni ya kane Tottenham ni ya gatanu 29 West Ham ni ya gatandatu 28 Manchester United ni yindwi ifite 27 Leicester ni 10 22 zanyuma ni inde zanyuma ni Burnley 18 ifite 11 19 ni Newcastle ifite amanota 10 20 ni Norwich City ifite amanota 10 nimwe Arsenal nye yagira ibitsindo byinshi cyane abamaze gutsinda ibitsindo byinshi ni Mo Salah Mohamed Salah wa Liverpool afite ibitsindo 15 Diogo Jota afite ibitsindo 10 wa kabiri Jamie Vardy afite ibitsindo 9 wa Leicester City Heymingson wa Tottenham afite ibitsindo 8 Rafinha wa Leeds afite ibitsindo 8 Emile Smith Rowe wa Arsenal afite ibitsindo 8 Cristiano Ronaldo afite ibitsindo wa Manchester Mopai wa mukinyi wa Brighton ariko ravuga afite ibitsindo 7 wa Brighton Dennis wa Watford afite ibitsindo 7 Mason Mount afite ibitsindo wa Chelsea Raheem Sterling ibitsindo 7 Michael Antonio wa West Ham ibitsindo 7 Sadio Mane wa Liverpool ibitsindo 7 Bernardo Silva wa Manchester ibitsindo 7 Wilson wa Newcastle ibitsindo 6 Jorginho ibitsindo 6 ngana penalty gusa Jorginho asanzwe yiterera amapenalty ibitsindo 6 amwita Karaga wa Crystal Palace ibitsindo 6 Cornet wa Burnley afite ibitsindo 5 nivyo twababwira muri English Premier League Uganda rw'amafaranga sinzi ko ari amakuru nk'amakeya twari hanze y'ikibuga kugira ngo turangiza Yes ngira ngo jibire imbere yuko tugera ku musozo utubwira nk'amakuru make ariko aravugwa hanze y'ikibuga dore ko iyo nkuru ya Martial bo amakuru avugwa muri Manchester United nuko ngo Anthony Martial ubona nyene ko asanzwe atamerewe neza muri Manchester aheruka gukina kera cyane kera gose Martial yarasubiye inyuma ngo yoba yegereye umutoza w'umudagi Ralf Rangnick ngo aramubwira yuko yoshora kunguruza akaja handi twarumvise ko equipe za Newcastle zimurondera hari n'inkuru ziwe zavuga ko ashobora kuja muri FC Barcelona ariko zitaboneka zitagaragara neza muri FC Barcelona yokina ko jembo n'ingara cyari muto no gukina arabizi gusa Chicho dufa no kumengo ntiyaminiya Martial yagize shoke y'umugore kuvuga umugore bahora babana barahukanye acaba urumva umuntu burya yahukanye ngo abo kubo bimaze gushikira ngo mu mutwe ntamera neza yahise yononekara mu mutwe forme ziragenda cyahunga abantu bo hari umundi mukinyi wo muri Dortmund ngo yoba yifuzwa na Manchester twahaye Idara yo mwirabura ndamubona iramushaka yego ngiramushaka turindire rero turako muri Mercato ashobora kumuzana reka turindire abitwa bantuze bose ba Edison Cavani muri FC Barcelona ngo baramurondera Zavina ngo baramurondera ngo amubona nk'umwataka komeye bantuze yabo bose ngo ba Sanchez na Sanchez ashobora ngo muri Barcelona ngo baramushaka yashobora arabona ko ashobora kumufasha rega uravye abakinyi bahora muri FC Barcelona bakayivamo n'ubu bagikina nibo ubona ko mengo bogira akamaro kurusha abahari reka turinde uzobona Daniel Alves akina
Daniel Alves azokina reka tujye turabe amakuru yari mu nta makuru menshi ahari nibaza yuko guhera itariki imwe urana ko bibereye mu buruhuko bamwe bwa Noel na Bonane nacida malariya bibereye ku mazi atari mu Bwongereza gusa mu Bwongereza niho basha no kuri Bonane ngo bazokina kazi kuri Bonane yo gutera nta burofu ariko je narumvise mu Bwongereza ko ariyo ntuze yabo niyo ambiance ihari football Premier League niyo ambiance ihari umupira wabo football bavuga ngo bavuga ko football yafundiye mu Bwongereza umva football bafite nk'ibintu byabo Bwongereza umupira n'uwi wabo n'umuco kabisa igihe muri mondial y'abendere heruka bageze muri demi finale aje batanga kuvuga ngo the football ngo is coming home yes no kuvuga ngo football ngo yagarutse muhiri wayo garutse mu rugo yatari bo reka rero tugane ku musozo yes katurangize dushimire bariko badukurikirana tubakengurukire gose tubwire tuti murabana abagabo reka nawe ndagushimire cyane urakoze cyane ndashimiye ikiganiro ni Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV ndabashimiye cyane n'abagerageje reka umwanya bakadutega amatwi nongera ndabahimiriza kugira subscribe like na comment yes yeah. Okay yari Jodo Jean Paul Dunia Le Monde ariko na mugenzi wanje hano Jibril Nim Lomankinie yes ikaba yari Iwacu Top TV ku buhinga bw'ivyuma watumye amajwi bashikira neza yari Bizman Tribe reka tumubwiye tuti big up sana tubashimire cyane tubwiye tuti ciao naho utaha ku munsi wa gatano ikindi kiganiro nk'ikinyene